Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Niteka ntangire gusubira kubana namwe inshuti bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru yo kuno musi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri ntwarante umwaka wa 2024 mu nkundire mpere kuri bikuru biyagize. Amakarashishi akorwa n'imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD muri quartier Chatanya ni ku mugwa mukuru wa politike Igitega arateye ubwoba n'amakenga abanyagihugu bafatiye ku majambo ahavugirwa abajejwe intwaro bagasabwa guhagarika iyo nyifato ni mu ntango zano makuru muca mubikurikira. Uramutse igipolisi gikorera muri komine ya Rutovu intara ya Bururi aratungwa urutoke na bamwe mu banyagihugu ko bahohotera harimo no kubafunga ngo atakintu kigaragara bakosheje kugira ngo abavyaza amafaranga ashira ku inyuma. Abigisha bo mw'ikambi ya Nyarugusu muri mu gihugu kibanye ca Tanzania basaba kuronswa agashiruka bute kabo bamaze amezi 3 badakubise ijisho ubuzima muri kino gihe ngo bukaba butaboroheye. Nayo mu kiganiro ku isoko musanzwe mukurikira ku misi yose ya gatandatu tugaruka ku matohoza umushikiriza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi aherutse gutangaza ko yatangujwe nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu mazone ya Gatumba na Buringa. Nsubire ndabaramutse mu kanya idonido haze mwese. Yore mu gisata cy'umutekano hari kiziga cy'umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana catowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mu ruzi Musasa ku mutumba Bugiga zone Butare komine Bukemba intara ya Rutana. Amakuru dukesha abanyagihugu kuri uyu mutumba wa Bugiga avuga ko uwo muntu byaboneka ko yishwe kuko ikiziga ciwe cari gifise ibiguma akaba kandi yari yambaye ishati gusa biboneka ko abamwishe bamusize ubwambure ku gice cyo hepfo. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko abakozi b'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Rutana aribo baje gukura ico kiziga muri urwo ruzi babanje kugipompa kuko cari kimaze kononekara cane. Abajejwe intwaro bahagarariwe na musitanteri wa komine Bukemba Françoise Twagirayezu baciye bategeka ko ico kiziga gihambwa byihuta ku nkengera z'urwo ruzi Musasa kuko amasoko ya radio RPA muri ako gace abandanya abishikiriza. Tukiri mu yavugwa mu by'umutekano kandi mwavyumvise ndabica ku mayange abanyagihugu muri quartier Chatanya iri mu gisagara ca Gitega baratewe umutima uhagaze n'amakarashishi akorwa n'imbonera kure zegamiye mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mabarabara agize iyo quartier. Kuri uyu wa gatanu iyo misoresore yagiye hamwe inyurangana mu mabarabara agize iyo quartier igendera ririmba indirimbo zitera ubwoba abatari muri uwo mugambwe. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro guhagarika iyo ngendo ngo kuko biboneka ko ari iteza umutekano muke mu banyagihugu. Inkuru ya Vicky Chris n'interetse. Abanyagihugu batekewe n'ubwoba n'abasanzwe baba muri quartier Chatanya no mu nkengera zayo mu gisagara ca Gitega. Abanyagihugu bavuga ko mu gihe cy'isaha 11 zibura bagiye babona umugwi munini w'imbonerakure ziri mu ikarashishi. Amasoko yacu mu gisagara ca Gitega amenyesha ko banyurangana mu mabarabara yose agize iyo quartier bari mu mwambaro ubaranga nk'uko umunyagihugu abitubwira. Elemo bari bambaye ibintu bitandukanye kuko byerekana umugambwe byose binako kandi bafite ibintu bitandukanye bafashe hajya muri ntuke muri Chatanya n'amabeni atandukanye utubete dutandukanye niko kubazunguruka. Icyateye ubwoba abanyagihugu babo muri quartier Chatanya n'amajambo y'iterabwoba izumbonera kure zagenda ziraririmba ko hari habo bazogirira nabi. Bari hamwe imbere yabo barabarongoye bose bagenda batera baririmba kandi tugomba kimwe kivuga yuko bazongora injavyi bashika 50 rero kuraba bakoresha ibiterabwoba barumuna bariko bacana bashaka kugira batigire iterabwoba. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega basaba abajejwe intwaro hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD kuraba bagahagarika iyo ngendo ngo kuko iteza umutekano muke mu banyagihugu. Uruganda rwa RPA rwarondeye Nduwimana Jacques
arongoye komine Gitega kugira agire ico abivugako, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Arakoze Vicky Chris n'interetse twananize mu gisata c'agatera kazi na muntu. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Rutovu intara ya Bururi biyamiriza inyifato mbi y'umukomiseri arongoye igipolisi muri iyo komine, aho ngo ahohotera abantu akongera akabafunga mu ntumbero yo kubakuramwo amafaranga. Abo banyagihugu bagasaba abakurira wajejwe igipolisi muri iyo komine kumusubiza ku murongo canke ngo bamurungike gukorera ahandi. Inkuru twateguriwe na Onezime Dushimagize. Kuva tubona igipolisi muri komine twari burawe na marike ko turabona arakubitira abantu mu gasho. Uwahohotera abanyagihugu avugwa n'isoko rya RPA muri komine Rutovu ni komiseri arongoye igipolisi muri iyo komine azwi ku mazina ya Rodrigue Ndagijimana. Isoko ryacu muri iyo komine rimenyesha ko wajejwe igipolisi muri komine Rutovu akora ivyo afatikanije n'ujejwe igipolisi c'Inyamiramabi mu ntumbero yo kuvyaza amafaranga abantu bafatwa bakongera bagafungwa hatisunzwe amategeko. Komiseri yitwa Rodrigue Ndagijimana arakubitira abantu mu gasho agaca arungika umupeki yitwa Diodone Bapfuniragiye kubaca amahera ahantu n'akarorero nk'umutama yitwa Jean Marie wo ku mutumba w'Isana rw'Amabuye, umutama yitwa Emmanuel wo mu Nyabucokwe, kandi abo bose bari bapfunga imanza z'amatati y'amatongo. Yarakubise abanyero bari mu gasho witwa Tadebika Jondi, uwitwa Iteriteka, badatanze amahera y'abafungirayo bakagumayo. Birateye isoni. Mu mpera z'ukwezi guheze kwa Ruhuhuma ugendesha ipikipiki hamwe nawe yari yunguruje babiri barahaze gusiguza bamwisanganya bakoresheje n'uwarongoye igipolisi muri komine Rutovu. Kw'igenekerezo rya 26 yafashe mu matare ahita abantu babiri b'ababaji arabiruka ko gushaka aho batembagara ababaji mu matare ajana mu gasho arabakubitira mu gasho bimwe bitibwo abantu bubaka bose atwara mu gasho kandi hose ni kubera ibiturire ahabwa. Aha ndavuga mukuru w'abubaka yitwa Desire yamaze imisi mu gasho umusanteri akamubwira ati reka ivyo bintu ntiyanumva aramukengera cyane. Abo banyagihugu bo muri komine Rutovu basaba abakuru bajejwe igipolisi muri iyo komine kumusubiza ku murongo canke bamurungike gukorera ahandi adashobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Mu ruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka komiseri Rodrigue Ndagijimana arongoye igipolisi muri komine Rutovu co kimwe na musanteri Jeannette Ndayikeza kugira bagire ico babivugako. Onezime Dushimagize tuve mu Rutovu mu ntara ya Bururi tumanuke ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, aho igipolisi kimaze imisi gifata abantu hagati mu gisagara bagirizwa ko bari kwirigara. Ikibabaza abanyagihugu nuko hafatwa n'abariko bararengana bavuye ku isoko, kw'ishure canke mu yindi mirimo, bakabona ko ari uburyo bwo gusahura abanyagihugu ku ruyeri kuko ubutanze amafaranga acare kugwa. Idonido na Eric Niyonzima. Abanyagihugu bafatwa n'igipolisi nabo bari hafi yaho isoko muri ya Bujumbura cyane kuri bata naho bita kuri kiosk. Amakuru dukesha abanyagihugu bafatwa avuga ko abapolisi baba bariko bararondera abadandaza b'amatelefone abo bita ababata sir. Abafashe bacaburizwa imodokari bakarikugwa ariko batanze 50 nko kuyu munyagihugu avyigana. Igipolisi cyaja kw'isoko agafata abo babonye ngo babita ngo n'ababata sir bacuruza amatelefone cyaja kubafungira muri Beseri. Udafise amafaranga wigomboza ugikamyo yuriye ushitse muri Beseri ni 50 bakakubwira ngo nda kuri konti ya Ikitumvikana kandi kibabaza abanyagihugu nuko hari n'abafatwa bariko barirenganira bavuye ku mirimo yabo ya misi yose bakurizwa imodoka ataco bazira. Abo bafata yagiye kugura utuntu mw'isoko, abo bafata agiye kurondera agatelefone agura, abo bafata bavuye ku buzi, abo bafata bavuye kw'ishure, abo bafata none nta muntu azoja gusoma. Kandi igitangaje nuko bacagura abo bafata. Iyo baba bavuga ati dufate uri mw'ikosa iri canke ririya. Abo banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura basaba ko bokubahirizwa mu gateka kabo bakareka kwama bariko barahohoterwa n'igipolisi ataco bazira. Mu ruganda rwa RPA niturashobora kuronka Jimmy Atungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira ngo icayivuzeko. Eric Niyonzima nyuma karuko gato amakuru twabateguriye arabandanya kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. RPA mu gisata c'intwaro abavyeyi n'abarezi bo kw'ishure shingiro rya Mivo ya kabiri muri zone Mivo komine n'intara ya Ngozi ntibashimishwa n'ukuntu amatohoza ku bunyonyezi bwagirizwe umuyobozi ariko arakogwa. Babona ko umuyobozi w'iryo shure abesha abariko bakora ayo matohoza nimba atari bo boba bamukingira ikibaba. Elvis niyo mwungere adushikane aho mu ntara ya Ngozi. Bimwe mu bikuru bikuru mu vyagirizwe umuyobozi n'itungane sport harimo amafaranga n'amahera yanduje mu bigisha avuga ko ari ayo gushira mu ngiro umugambi w'umukuru w'igihugu wo korora inkwavu, yanduje amafaranga arenga 100,000
ariko agura inkwavu zibiri kandi mu kuzubakira yakoresheje ibikoresho by'ishuri. Abandi bayobozi ariko bashize mu ngiro uwo mugambi ku mafaranga bakuye mu ishure rikoramo kugira itunganye imirimo ya misi yose. Uyu numwe mu bavyeyi babikurikiranira hafi. Amahera yanduje 5,000 kubikisha 21 urumva batanga 5,000 ariko ari undi mukuru wanse kuyatanga. Turagenda cagura udukwavu tubiri tw'ibihumbi 14 ashayubaka ndudukaze tw'inkwavu 4 ariko natwonye abigisha bavuga yuko yakoresheje intebe zaheze n'imisumari ngo bagororize zo mu ntebe. Harimo kandi ibitabo vy'ishure vyatakaye. Nitungane Siporo yoba yemeye ko habura 15 gusa arivyo bibura kubera vyibwe. Ariko aha Nitungane Siporo akaba yoba yemereye umuyobozi w'indero muri komine ko atagwaniko declaration de perte yigeze akora. Bukeye rero buca baza kugendura mu bubiko, uwo muyobozi yoba yaciye gutira ibitabo mu yandi mashure yo mu karere yegereyemo. Harabaye ikintu gushika ubu ariko biravugwa yuko yaciye aza gutira ibitabo yumvise yuko inspection igirize atira kuri mufo ya mbere aranatira na Ecofo kabere kugira ashobore kwikuvura nyene yerekana ivyo bitabo. Rero ikibazo turiko turiyumvira sinzi igihe hoba iyindi mpinduka kw'ivyo bitabo hazohora canke hagira iki. Kuri bwa koko cyarariwe bose barabizi n'abigisha bashinga intara. Bikekwa rero ko umuyobozi w'indero muri komine yoba ariko agerageza kumukingira ikibaba. Mbese yaraje muga bintu vyavuzwe ntivyigeze bimenyekana kubera ubu vyagumye hagati yabo n'abigisha baramaze kubona yuko ariko aramukuva kubera uri kurumviriza amaramontation bafise. Kimwe mu vyotuma uwo muyobozi ahinyuka, abavyeyi b'abana babona ko koba gushira ikidodo c'ishure nivo ya kabiri kuri ivyo bitabo vyose yatiye ubu biri muri stoke vyitwa ko ari vy'iryo shure. Uruganda rwa Europeya rwarondeye kuri telefone Sikubwayo Eric, umuyobozi w'indero muri komine Ngozi, ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba. Ubuheruka ariko yari yatwemereye ko azogira ico atubwiye ku vyavuye mu matohoza. Amezi 3 ararumanye abigisha bo mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu kibanyi ca Tanzania bataronswa agashiruka bute kabo. Abo bigisha basaba ababijejwe kubaronsa aho gashiruka bute kuko bugarijwe n'ubukene butagira izina. Ni inkuru tuyishikirizwa na Elvis niyo mwungere. Abo bigisha bo mu ikambi y'Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bavuga ko uku ari ukwezi kugira gatatu bataronswa agashahara kabo, mu gihe mu mpera z'umwaka uheze bari bemerewe ahubwo kongerwa agashahara. Umwe muri abo bigisha yaganiriye na Europeya amenyesha ko barindiriye amaso ahera mu nzira. Abigisha turamaze igihe c'amezi kabiri n'ukire mu kwezi kwa gatatu ataco tubona nk'agasabune twabona agasabune bama baduha batanzanye kataba mu kwezi kwa 12 ye katagera sinywa yerekana yuko umwaka w'2024 ko bafundiye umushahara twebwe basaba umushahara agasabune baduha rero agasabune twakarindiye twakabuze. Amakuru dukura mu ikambi y'Nyarugusu yemeza ko n'abigisha basanzwe bahembwa n'ishirahamwe ESC nabo nyene bakirindiye agahembo kabo, ubu bakaba bifumbereje kuko imiryango yabo igiye kwicwa na kigoyi. Ishirahamwe yarasi ari ibitengo bimwe bimwe umbure iserukira batararonka agasabune kabaheza neza abiri. Ese basiga amashyirahamwe yigenga kugira ngo bikunde batuvugire barabe ko arico bodutabaza kuko abana bari kurupfana n'inzara, kandi aho nuko barikurikirana akanya ku kandi agakosa ku kandi hagize n'akantu na gatoya yandika kugwa ko batubabwira bakwirukanye ukaraba ikintu kize ukakibura. Abo bigisha bo mu ikambi y'Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania basaba abajejwe igikorwa co kubaronsa ako gashahara kubatunganiriza, bagasaba n'amashirahamwe ajejwe agateka k'impunzi kubagarukirako akabafasha kwishuza ako gahembo kabo. Elvis niyo mwongere urakenuye. Tugaruke mu gihugu mu vy'imibano tubabwira ibijanye n'imyidogo irangwa mu banyagihugu bo muri quartier Musinzira mu gisagara ca Gitega kubera ko bamaze hafi amezi 2 badafise amazi, bakoresha amazi yo mu bito ava kure kandi bakicura ko ashobora kubatera indwara zitandukanye. Ahandi naho bagura amazi bavuga ko azimvye kuko ikibido kimwe c'iritiro 200 bakigura ku mafaranga 400. Bagasaba ishirahamwe Regideso zorijejwe ivy'amatara n'amazi gukora ibishoboka kugira risanure ivyononekaye maze basubire baronka amazi. Idonido na Eric Niyonzima.
abo banyagihugu baba muri quartier ya Musinzira bavuga ko haheze amezi 2 badafise amazi iyo bagize ngo barayaronse naho amara umwanya muto canke akaza mw'ijoro ubu rero baca bakoresha amazi bavomye mu gito kiri nko ku kilometero kimwe bakongera bagakoresha amazi y'imvura bareka y'imvura iguye ahandi naho bakoresha amazi baguze bavuga ko abazimba kuko ibidimwe y'amaritiro 200 bayigura amafaranga 400 abagendesha amakinga yunguruza abantu n'ibintu bitwa abataxi vero nibo babazanira ayo mazi abo nabo bayagura mu bibanza vyogerezwamwo imiduga ayibido imwe y'amaritiro 200 bayigura amahera ari hagati ya 50 n'ijana ayasigaye agaca bayagahembo kabo abo banyagihugu muri quartier ya Musinzira iri hagati na hagati mu gisagara ca Gitega kandi iri mu quartier ya kera muri ico gisagara babona ko iryo bara ry'amazi n'iryabandanya bizova rituma bafatwa n'indwara zitandukanye ziterwa n'isuku rike aho ngo ni kubera yaba ayo mazi y'imvura yaba ayo bavoma mu bito ndetse nayo bazanirwa no bataxi vero yose batayizeye kubijanye n'isuku iruhande y'ivyo bamenyesha ko badakwiza amazi bakoresha mu tuzu twasugumwe tw'ikizungu mu gihe ababa muri quartier ya Musinzira nka bose ari two bakoresha bagasaba ishiramwe Regideso rirabi vy'amatara n'amazi gukora ibishoboka vyose kugira basubire kuronka amazi aha barasaba ko hoza haraba ikurakuranwa mu makartier mu kuyiha amazi kuko bigaragara ko hari amakartier atigera yabura na cane cane amakartier arimwo ibibanza vyogerezwamwo imiduga kuko ivyo bibanza bitigera biyabura Ikiganiro ku isoko cuno munsi mwari mwavyumvise navyo nyene kigaruka ku matohoza umushikiriza amanza kizigenza wa Republika avuga ko yatangujwe nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu mazone ya Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura hamwe na Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza ku isoko tugishikirizwa na Emile Nibasumba ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku misi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance amadosiye abiri aheruka kugurugwa kugira hakurikiranwa bisha abanyagihugu iburinga no mu Gatumba ivyo vyaraye bishikirijwe n'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika inyuma y'ibitero vy'umuhari witwaje ibigwanisho Rezitabara muri izo zone uko ari zibiri ayo matohoza ubutungane bw'u Burundi buvuga ko bwatanguje hari icyo azomarira igihugu n'abanyagihugu inyishu ni mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa kabiri ntwarante mu 2024 muri ko mushikirizwa na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze kuri uwa kane umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yasubiyemo ibitigiri vyatanzwe na leta y'u Burundi by'abantu 9 bishwe Buringa harimo umusirikare umwe muri ico gitero cyo mwijoro ryo kuwa 2025 ruhuhuma cyabereye muri iyo zone ya komine Gihanga iri mu ntara ya Bubanza. Leonard Manirakiza avuga kandi ko haturiwe imodoka zibiri n'ipikipiki imwe ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nayo irasambugwa. Umushikiriza amanza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza asubiramwo kandi ibitigiri vyatanzwe na leta by'abanyagihugu 19 n'umupolisi umwe biciwe ivugizo muri zone Gatumba iri muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mwijoro ryo kuwa 22 Kigarama mu mwaka uheze w'2023. Kubw'ivyo bitero vy'iterabwoba bibiri haruguruwe amadosiye y'icyaha abiri ku bitero vyabereye ivugizo hamwe n'iyindi ijanye n'ivyabereye iburinga. Twihweje ivyononekaye hamwe n'abahitanywe n'ivyo bitero biragaragara ko abo bicanyi b'iterabwoba bahurikiye mu muhari w'iterabwoba Rezitabara atakine barondera atari kugandagura abenegihugu atari abasirikare. Ubutungane bw'u Burundi biciye ku mushikiriza amanza kizigenza wa Republika burasubiye kwiza abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara abo babikoranye n'abagize ico baterera kugira ivyo vyaha bikogwe bafatwe bashengeze imbere y'ubutungane hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero. Inyuma y'igitero cyo mu Gatumba muri Kigarama mu mwaka uheze umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse akaba yamenyesheje ko hari mitahe mpuzamakungu yo gufata abantu yarongikiwe igipolisi mpuzamakungu bita Interpol ariko ntiyavuze abantu banditswe kuri iyo mitahe abaribo. Muri ico gitero nyene cyabereye mu Gatumba umugwi Rezitabara wowo wavuze ko wisha abasirikare 9 n'umupolisi umwe.
Iburinga naho ico gitero ngo cyahitanye abasirikare 6 n'imbonerakure 2 zitwaje ibigwanisho. Umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara umenyesha kandi ko atamunyagihugu wigera wica. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba television Renaissance, umuvugizi wa gisirikare wa Red Tabara Patrick Nahimana avuga ko amatohoza yarayatangajwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika atari yakenewe. Nta muntu n'umwe atazi ko mu Burundi atabo butungane bwigenga buriho, ntibuhava rero bwigenga uyu munsi. Nico gituma ivyashikirijwe n'umushikiriza manza mukuru wa Republika bitaturaba. Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza adahingamira ku ruhande rumwe canke urundi. N'amatohoza yokorwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare, ihabwa amategeko n'abo mwiperereza, ihabwa amategeko n'umugambwe CNDD-FDD. Uyu mugwi rero muri kino gihe byumvikana ko utobugizwe n'abarundi gusa, dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu, tugaheza tukawusigurira neza ingene leta y'u Burundi ariyo igandagura abarundi binzira karengane. Nayo ivyo bindi byo gusamaza abarundi n'amakungu nta n'ikimwe bimaze. Mbega iyo Parquet Generale itarashira habona abagandaguye abarundi barenga 2,000 bagandaguwe nyuma yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Uyu munsi niho hava ihinduka ikatwereka abirirwa barahekura abarundi. Iyo Parquet Generale itarashira habona abirirwa baranyuruza abarundi buri munsi. Uyu munsi niho ihavye bikora. Iyo Parquet Generale itarashira habona abaturiye abanyororo batuririwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ubu niho twayitega ko ubutungane ibishoboka. Abarundi n'amakungu barazi neza ko atabutungane buri mu Burundi. Ubu rero leta y'u Burundi nibicishe mu nzira z'ukuri, hanyuma ize twumvikane ingene hojaho umugwi wigenga, twumvikanyeho hama uwo mugwi duheze tuwuha mukuru dufise yerekana ingene abarundi birigo baragandagurwa. Uharanira agateka kazina muntu akongera akaba yarize ibijyanye n'amategeko Janvier Bigirimana abona ko ivyo umushikiriza manza kizigenza wa Republika yarayashikirije ari ugusamaza abarundi. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba, umushingwa manza Janvier Bigirimana avuga ko bibabaje kubona abategetsi b'u Burundi batakuye ikigwa mu vyabaye muri kahise kugira ngo bamenye ingene batunganya igihugu. Nta muntu n'umwe atazi neza yuko ivyo gukurikirana mu butungane umuhari buri kuragwana ari ugutumwanya, ari uguhenda abarundi, ari ukwidigadiga, ari ibintu ataco bivuze. Iyo umuntu yagiye kugwanya leta ntaba yagiye kuyigwanya atazi ko bishobora kumugira ko ingaruka mbi. N'umuntu aba yitanze avuga ati jewe kubera ivyo nari nifuza mbona bidashobora gukorwa biciye mu kumvikana, biciye mu gutunganiriza abanyagihugu, umuhari ugasanga urafise ibintu uri kurasaba vyumvikana kenshi byari gukorwa hatiriwe haseseka amaraso. Sigura rero yuko uvuze ngo umuntu dumukurikirane mu butungane ni ibintu byo gusamaza abarundi, kuko umuntu aba yemeye gutanga amaraso, umuntu abazi yuko bashobora no kumuca umutwe, ntiyotinye yuko bamucira urubanza. Icya kabiri, uno munsi abantu batwara n'abantu baciye mu muhari wagwanije leta yari ihari, hama umuntu barashobora gushikira ubutegetsi. Ntibabushikiriye kubera bari bafise inguvu za gisirikare, babushikiriye kubera yuko abatwara igihugu ico gihe bavuga bati aba bantu ibintu bavuga reka tubumvirize, reka twicare hamwe, reka dutorere umuti ikibazo c'umutekano n'amahoro ku barundi bose. Abo bantu rero bashikira ubutegetsi ata n'umusozi umwe bigeze bafata biciye mu vya gisirikare nk'uko nyene bavyivugira. Uno munsi rero tukibaza tuti mbega ko ico gihe ubutegetsi bwemeye hakaba ibiganiro, uno munsi abariko baratwara ivyo ntivyari kubaha isomo kugira ngo abarundi ntibatangure kwicwa. Uno munsi umuntu ashobora kwibaza barindiriye abarundi bangana gute bazosesa amaraso kugira ngo bemere kuganira nabo bose baba bariko baragwanya iyo leta.
ikindi naco nta uyobewe yuko uwabaye umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kiringo c'imyaka 10 yatowe n'abanyagihugu n'indi myaka 5 yihagiye Petero Nkurunziza yaraye yaracira urubanza rwo gufa ariko ico nicabujije yuko mu nyuma Abarundi bamuha igihugu bakabatwara bisigura yuko kubesha abantu ngo ari imanza buguruye ibi no gutesha umwanya abantu no gusamaza Abarundi ejo kumbure babandanye bicwa niyo mihari yafashe ibigwanisho canke bapfe biciye mu ngwano zizoba ziriko zirabahuza n'iyo leta. Umushingwamanza Janvier Bigirimana akabona ko ico kibazo atawundi muti gifise atari ibiganiro. Umuti wacu ni uko ubwo butegetsi buhari bwemera bukicara ku meza imwe na Rede Tabara n'abandi barundi bose barenganijwe. Nta muti uzova mu butungane bw'u Burundi, nta muti uzova mu kubita amazina bishakiye kuko kanatsinda murazi yuko batwara uno munsi igihe bari mu ishamba bitwa amazina adashoboka. Nico bituma bibabaje kubona uno munsi Abarundi tutagomba kwiga ku byatubayeko ngo biduhe isomo ntitusubire guta umwanya, Abarundi ntibasubire kwicwa, Abarundi ntibasubire kuhasiga ubuzima, kuba abateza gutunganiriza Abarundi birirwa baratumwanya canke babasamaza ngo bafite bariko barakora. Nta muntu yafashe ibigwanisho agiye gukina, nta muntu yafashe ibigwanisho atababaye, nta muntu yagiye gufata ibigwanisho adafise ikintu ariko arasaba cumvikana. Ico rero ni ikintu catezwa gutuma ubwo butegetsi burondera Rede Tabara, burondera Abarundi bose bagwanya iyo leta kugira ngo bicare hamwe batore umuti urama ku bibazo biri mu Burundi. Ibishoboka babikore, kumbura bidashoboka bicaye hamwe n'abo Barundi bose bashobora kuzobetorera umuti. Mugabo ibiri kubera kogwa ngo hariho amatohoza yuguruwe n'ibindi tweza ko ari gutumwanya iyo Rede Tabara n'umuharugwana ugwanya leta y'u Burundi. Iyo leta irawuzi, nibabarondere bavugane, nibarondera Abarundi bose batavuga rumwe n'iyo leta kugira ngo nabo ejo ntibarinde kuja gufata ibigwanisho imbere yuko bumvirizwa. Ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye aha. Ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri. Kuri mikro mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho mu kindi kiganiro Imana ibishatse. Cyari kiganiro ku isoko. Emile Nibasumba urakoze ku kiganiro ku isoko uhejeje kudushikiriza. Mwakoze kandi namwebwe mwari kumwe natwe. Hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa kabiri ntwarante umwaka wa 2024. Nkengurukire kandi abo twafashanije kuyegeranya hamwe n'abatumye mvuga mukanyumva. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ninge ko nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza amahoro n'imigisha biva kuhoraho aho hose muherereye.